Ya mwirwe mwaramutse bivanye naho muherereye. Tugiye kwiga ku bintu bitanu canke se birenga ushobora kuba wakora imbere yuko utangura projet yawe canke se business yawe. Wowe wari ufise imigambi udakunaniye gutangura. Hano ni kuri Burundi Heroes TV, utarafyonda subscribe karibu tuguhe projet ushobora kuba utanguza canke se ibintu ushobora kuba wakora kugira ngo ushobore kuba utangura projet yawe canke ukagora business yawe. Muri kino kiganiro rero tugiye kurabira hamwe ibintu bishika muri bitanu canke birenga ushobora kuba ukora imbere yuko utangura business yawe. Warabuze umugambi, warabuze projet. Hano ni kuri Burundi Heroes TV, reka tubigufashemo. Hari uburyo bwa mbere bwo gutangura projet canke se business. Warakoze projet yawe ubwa mbere irafailing utaranakora planification yayo, warayiyumviye gusa ntiwayiplanifya. Iyo projet yawe yarase kubandanya uti kubera iki? Ubwa mbere na mbere imbere yuko ukora projet hari ikintu ca mbere utangura kuba wakora. Ubwa mbere ukamenya ninde agiye gukora projet, agiye kuyikorera hehe, azoyikore ni bande bazomushorera muri iyo projet. Ico ni ikintu ca mbere utegezwe kuba womenya. Namba ari wewe ugiye gukora business, ubwiza kuba womenya ati jewe nkundiki. Buriya business gituma ifailinga ni kubera yuko dukora business twabonye ku bandi. Nivyo hari abakora business babonye ku bandi bakashobora kuba boyikora neza cyane gusumvya nabajye bashoboye kuba bogira bayibonako. Ariko wowe byarakunaniye kuba ukora business wabonye ku bandi kubera yuko iki kintu utacizeko. Business wabonye ku bandi iragoye gukora cyane nkuko woba ufise business muri wewe wakunze uyifuza kuba wokora. Kubera ko umutima ukunze isogo zisumba inyama. Business yawe yakuraniye kuba wotangura kubera ko utize ikintu ushoboye mu buzima kwawe gukora. Si byose dushoboye mu buzima bwacu. Kandi ibyo tudashoboye turabireka bikagenda kugira ngo ababishoboye gushobora kugira nte bo bikora. Rero ibyo dushoboye nivyo tugiye kurabira hamwe kugira ngo business yacu ishobora yotera imbere. Hari uburyo butanu ushobora kuba kwiteza imbere. Ubwa mbere wamenye yuko ushoboye kuba wodandaza canke se woba umukwiziniye, woba umu videographe, woba umuganga. Ivyo bintu wavyize ko ico ushoboye muri ivyo. Reka dufatire kuri kwiziniye. Namba wize ko ushoboye kuba woba umukwiziniye, uvuga abachef, kuba woba umuchef, utegeza kuba womenya muri kwiziniye hasabwa iki kugira ngo ushobore kuba no gukora ibintu bijanye na restauration. Turakorera kuri restauration kubera yuko dufatiye ku mukwiziniye. Umukwiziniye atangwije restauration ntabwo arico kimwe n'umuntu atize kwiziniye cyangwa se n'umuntu atakurikiranye ibintu bijanye no guteka yoshobora kuba yotanguza restauration. Kubera ko umukwiziniye aramenya ati harakenewe umunyu, harakenewe amazi, harakenewe amakara, harakenewe imbabura, harakenewe amasafuriya n'ibindi vyinshi. Ikintu ngire kukongera ko nk'umukwiziniye utarusanzwe uzi, warapanze umugambi wawe wo gukora restaurant, ariko ntiwiyumviye ati restaurant ngiye kuzoyikorera hehe canke se habeho ikintu cyo gutagatinga. Mbega ahantu ngiye gukorera restaurant nta zindi restaurant zisanzwe zihari? Namba hari izindi restaurant zisanzwe zihari, utegeza kumenya ati mbega restaurant shaka gukora ni iyahe. Hariho uburyo butatu. Hariho restaurant y'abakene, hariho restaurant y'abagwizatunga, hariho na restaurant moyenne. Restaurant y'abakene ushatse kuyikora iyo ntigoye na inciyaha ashobora kuba yoyikora atize ibintu byande bya cuisinier, atabaye umuchef. Hari ikintu utize kuri wa mugambi wawe imbere igihe wataka wifuza kuwukora kubera yuko ataco waruzi. Hano ni kuri Burundi Heroes TV, ndakubise kutarakora subscribe uri kuragira nabi. Ibiganiro bigiye guca ngaha bigiye kuzoza birakugora kuronka kubera yuko subscribe nayikoze kugira ngo umenye ibigiye gukurikira. Kuraba aho uri n'ikibanza canke se kuraba aho uri n'ikintu kibuze ni ikintu nyamukuru cyane kugira ngo ushobore gukora business yawe. Business yawe yase gutera imbere kubera yuko ahantu uri wagiye kwashira ibintu bisanzwe bihari. Niwaniga ko agakoryo canke se akandi kantu gasumba ako usanzeho muri business basanzwe bakora ngaho hantu mugiye gukora business imwe. Kugira ngo ukore business rero hariho business bigusaba ko uba waratembereye kugira ngo umenye business nyinshi cyane mu mutwe cyangwa se waguke mu mutwe bitewe na business wabonye ahantu bariko barakora. Nk'akarero ushobora warabonye ahantu bariko barakora restauration, ariko ushoka winjira ntiwamenya mbega restauration bayitanguye gute. Iyo restauration ushobora kuyisanze ikuze, ariko hari ubundi buryo bakoresheje ikiri ntoya wowe utamenye, wowe ushaka guhera aho abandi bahereye. Ibintu biko biratuma abantu benshi, si tous les générations d'aujourd'hui, urungano rw'iki gihe bariko barashaka guhereza, bariko barifuza gutangurira business yabo aho abandi bahereje.
business zabo. Ivyo bihe byose bigatuma bibananira kubera ko aho umuntu yahereje ugiye kuhatangurira biragora cyane mu gihe ataguhaye conseil zigenga urugendo yatanguje canke se yaciyemo. Hari ikintu citwa copien. Umaze kuba womenya business ugiye gukora, ukaba waratembereye ukamenya ati business yanje isabwa ibi nibi nibi, ukamenya ati naratembereye kwa naka nabonye akora business uku yisunze ibi nibi nibi. Hari ikintu bitwa copien. Urakopya bijye nyene wasanze ariko arakora, ariko kandi ugashiraho akantu kitwa ndakite gute, ugashiraho akantu kaba gatandukanye na ya business wasanga kuri wa muntu wa copy yako, kubera yuko nuterura buri kintu cyose yiguteruye kujya nyene kimeze, abantu bose bakomeza gukurikira wa muntu basanzwe bamenyeye agikora, ariko wowe ushushaho agakodyo nka kujya kw'abashinwa. Abashinwa barashobora kuba bokora plan abanyamerika bakoze mu myaka iheze, ariko bakaca bongera ko ikintu kimwe gusa. Plan y'abanyamerika yari abaguza tonga, bo baca bashiraho plan y'abakene. Ico nico ubwizo kuba womenya muri restauration yawe, mu bijanye na restauration yawe. Ushaka gukora ibintu by'abantu babaguza tunga washitse ubona ahantu uri kuratembera, ariko kandi menya neza ko muri quartier ubayemo si bose bafise amahera nkajya ya business wigeze kuba wobona muri irya quartier. Urashobora kuba waragize ide bikakunira kuba wotangura. Ide kuyigira ni kimwe, no gutangura ni kindi. Mu kugira ngo ide yiwawe ishobora kuba yacamo canke se ushobora kuba wabandanya ukora ide yawe wari ufise, harabaho ikintu bitwa competition. Umaze kumenya ko habaho ikintu bitwa competition, ni muri kiya gihe umenya ati namba hariho competition, ucumenya ati competition shaka guhiganwa nande, ko ide inayikuye kwa naka nigiki atakoze, abakiriya bagenda baridoga canke se bagenda baravuga ati yokora aka kantu byoca bimera uko, yogira iki ibyoca bimera uko. Ico ni ikintu cy'ubwizo kuba womeye ukamenya ati ico kintu nanjye nico ngomba kwirukako, ukagishira muri competition yawe, ukagishira mu higanwa ryawe, ukamenya iki kintu ni ngombwa canke se ni nkenerwa muri projet yanje kugira ngo shike kuri projet yanje. Abana twiga kintu cha restauration. Par exemple, hari business dufate restaurant nkuko twabivuze ubwa mbere, washimye kuba wokora restaurant. Utegereza kumenya ko hari restaurant y'abakene nkuko nabivuze, hakabaho isanzwe, hakabaho na restaurant y'abagwiza tunga. Muri ico gihe rero mu gihe waba waratembera uramenya ati ubwo muntu yakoze restaurant y'abakene canke se y'abagwiza tunga, jewe reka shireho restaurant y'abakene n'iy'abagwiza tunga kugira ngo ushobore kuba nufata abagwiza tunga n'abakene. Restaurant moyenne ntibakunda kuba bo ikorera ko cyane, kubera ko restaurant moyenne ikora abantu bavuye muri restaurant y'abakene bariko baja muri restaurant y'abagwiza tunga. Aho umenye icyo uri kwashaka gukora cyangwa se uri kurifuza kugerako, ucumenya icyo gukora icari ico. Marketing plan, hari ikintu abantu benshi gikunda kubananira. Marketing plan, kumenyekanisha ibikorwa byabo. Ugasanga muri restaurant yawe wazanye abasore gusa bakore muri restaurant yawe, abo bazovuma amazi, abo bazoserva, abo bazokoza ivyombo, abo nibo bazoteka. Ariko kandi muri restaurant hari ikintu bitwa marketing. Nico ngoma njeko hariho plan ya marketing. Utegeza kuba womenya ati muri restaurant yanje akenshi abantu bakunda kuza muri restaurant nabahe. Muri restaurant bakunda kuja abantu b'abagabo. Kwa server rero ucishiraho abakobwa barashobora kuba bokora muri servation mu bintu byo guserva, kubera yuko umukobwa agiye guserva umugabo ejo azavuga ati nje kuraba wa mukobwa, aje kuraba wa mukobwa agasanga cyo bamuserve, ashobora kuvuga ati shaka naka abe wa server, uwo munsi akaza akamuserva. Namba ufise umukobwa azi marketing cyangwa se azi guserva, azi ibintu by'urudandazwa, arashobora kuba yokwigwa umukiriya. Abakobwa umanza kumenya ati ndafise abakobwa nibo bagiye gukora muri servation, ubwo ibintu je no guserva. Abakobwa rero ukamenya ati n'abakobwa bameze gute, ndase abakobwa bose ushobora gukoresha muri restaurant. Iyi ni plan, siniko nabivuga ngo gusuzugura abantu oya. Muri restaurant impamvu igituma wama wagiye imisi yose muri ziya restaurant zirimo abakobwa ni etide bakoze. Twagi gusanga yuko umukobwa agiye muri restaurant akakora kuri servation ntateke, nubwo hoteka umuhungu ariko bigaserva umukobwa, kugira ngo tuhana akazi twese kandi ntidusuzugurane ntitune bagurane. Bigaserva umukobwa agaserva umuhungu, ariko umugore nawe ukamuha aserve n'umuhungu. Ivyo birafasha cyane muri marketing. Abo bantu ubafasha bituma batazusubira kugira gushorera ahandi hantu.
icyo kintu nico ntacu mwari muzi cyane. Umukobwa yagiye guserva umuhungu reka ndagihagarare ko cyane kubera ko uzomenya impamvu mu mabanki amwamwe cyangwa se mu mafarumasi amwamwe cyangwa se mu maakeye amwamwe mu mabiro amwe usangayo hari abakobwa bakora mu maakeye aribo bakwakira guserva ibiki bakwakira ibintu nk'ivyo. Uzomenya impamvu gituma batanguje kuhashira abakobwa. Akenshi uhasanga abakobwa kuri banki, kuri akeye basanga umukobwa, kuri muri farumasi nyinshi uzi ko ziraza uzisangamo abakobwa. Kubera iki hari ahantu nyine uhabona udushikira ubwa mbere uhasanga hari abakobwa. Iyo ni étude de marketing bakoze basanga ko abakobwa barashoboye ikintu ca business ca top business cyo kuvuga mu gukurura basi abantu igitigiri nyamwinshi. Ico kintu maze kukimenya ucumenya ati ndagishira muri business yanje ya restaurant. Ukamenya ko umukobwa ari wazoserva abahungu, umuhungu nawe akazoserva aba mama cyane se inkumi. Nkuko nakunda bivuga muri plan yawe utegerezwa kumenya yuko harimo abakozi ukoresha, ukamenya abakozi ukoresha ni bande, ukamenya bashoboye iki, ukamenya no bakoresha iki. Icyo cyose utegerezwa kuba wokimenya. Hari ikindi kintu ushobora utegerezwa kuba womenya kijanye na plan marketing, kumenya abakiriya bawe nivyo ubaha cyangwa se nivyo bagukundira. Icyo bagukundira ukabishira he, ukabiduza cyane ukabigwiza cyane kugira ngo bashobore kuba bazokwama baza babisangaho atakubibura. Ikindi kintu gikomeye cyane muri marketing dukora, turibagira ikintu cyitwa publicity, kandi publicity niwe mutwe wa marketing. Ufise ibintu utabipubliya nta kintu bizovamo, kubera ko umuhinga umwe niwe yavuze mu Cyongereza ati every promotion has a promoter. Ivyo rero bisigura iki? Bisigura ko buri kintu cyose utegerezwa kuba wogikorera promotion kugira ngo ushobore kuba wogiteza imbere cyangwa se wokimenyekanisha ibintu. Ushobora kuba warakoze marketing cyangwa business ukayikorera muhiri wanyu, ariko ugasanga papa wawe ntazi business uko urakora iyo ariyo. Kubera iki? Ntiwamubwiye business uko urakora, ntiwakoze publicity ya business yawe uriko urakora. None uzotera imbere gute business yawe ubwawe nabi wanyu batagize batayizi? Icyo nico bwizo kuba gukora muri business yawe. Muri business yawe kandi utegerezwa kuba wamenya budget y'ibintu bizokwama bigukonsoma amahera buri munsi. N'akarorero twakoreye kuri restauration, utegerezwa kumenya ko muri restauration isabune itegerezwa kuba yobaho yuko ari ikintu kizo gutwara amahera ku munsi. Ukamenya umunyu uzontwara amahera ku munsi, ukamenya imfungurwa zizontwara amahera ku munsi. Icyo kimwe n'amabati urayarangura ukayagumizaho. Amabati nzokaraba ku muntu yakorako, amabati nzokaraba kugira ngo yaterure cyangwa se ngo ibiki oya. Business ushobora kutayitahuye neza, ariko mbere igituma utayitahuye neza nta mahera uraronka, nuriyumvira nturapanga ikintu cyo kugira cyo gukora, kubera ko uraciyumvira ati niraronka amahera nzokora iki, niraronka amahera nzokora iki. No, umugabo yamana imigambi niko mu mico y'Ikirundi bakunze kubitubwira. Umugabo rero namba yamana imigambi ku mugambi wawe mutoya urashobora kuba woplanisha. Namba ari kudandaza ivyema ukamenya ati ndandaje ivyema nza kunguka amafaranga ninayunguka sinshida yagura ipantaro cyangwa se ndayagure ikirato cyangwa se sinshida yafungura saa sita abe arangiye. Oya, mu nyungu y'ibintu byose uzo buri kurakora uzokwame ugabura amafaranga yawe ukuko. Hariho 50% y'amafaranga y'inyungu waronse, hariho 50% y'inyungu waronse ufata ukabika ahantu, ukamenya ati izi 50% nizo zokongeza umutahe mu gihe zo baragize ikibazo. Ukamenya muri dukore kuri 50% ko bwa mbere dufashe, urabona hariho 100% y'inyungu waronse. Dufata nk'akarorero wungutse ibihumbi 50. Wungutse ibihumbi 50 utegerezwa kumenya ko 50% ari 25,000 ku bihumbi 50 wungutse. Izo 25,000 ukazishira ahantu ukazibika, ukamenya ati izi 25,000 ndakuramo 20,000 yo kubika ahantu mu gihe zongize ikibazo kubijanye n'urudandazo rwanje. Ubwo niyo mafaranga nzoca nkorako. Izi 5,000 nazo niyo amahera azozaza abikwa ahantu kugira ngo nibishika nkahomba ntazohomba ngireyo, azoze muri cyagiye cyo kuvuga ati amafaranga nari nateguye ubwa mbere mu gukoresha umutahe yarahomvye. Ubu rero ngiye gukoresha aya mafaranga nari naziganyije mu nyungu yavuye muri yandi nagira nakorera. Hariho 50% tutari bwavugiye ko ikintu na kimwe, tuvuge ko nazo ari 25,000. Utegerezwa kumenya ko muri izo 25,000 ukuramo 5,000 ya ratio par jour, ya ratio journalier, amahera amafaranga ufungura ku munsi. N'akarorero
ukavuga ati izi 5000 ndazijya saa sita no mwijoro, hama 20000 zisigaye ukamenya ati ndaryoherwa ntegerezwa kuryoherwa. Igituma turyoherwa tukarenza, igituma tudatunga amafaranga yacu y'inyungu yose tuhereza mu kuryoherwa. Rero turyoherwa cyane gusumvya uko twobabaye, kandi kugira ngo ushuke ku butunzi niko umanza kubabara, kandi igihe kinini gisumba uburyohe. Utegerezwa kumenya yuko loisir uyishira mu bintu uplanifya byo kugira ushobore kwagira hoteli imbere, ukamenya ati nakwiye ko 5000 yo kufungura ya ratio y'uyu munsi, ucukura ko na 2500 kirazira gufata 5000, kirazira gufata 5000 amafaranga ngana nayo bafunguye ku munsi ngo yashimwe mu byo kuryoherwa. No, utegerezwa kwibana ufata 2500 ukayabika ahantu, n'ucuryoherwa uwo munsi ukayabika ahantu, ubundi munsi ukwiye ugafata 2500 ukayabika ahantu, ugafata iyi ni kese ya loisir, iyi ni kese ya hébergement y'ivyambagwa, ukavuga ati umunsi unzo kwambara aya loisir nakubwiye. Ushobora gusohoka mu kabare, usohotse rero mu kabare ntukora muri amahera yo kwambara, oya, ibintu byose bitegezwa kubipanga. Ugashyiraho ikese ya hébergement yo kwambara, ugashyiraho ikese ya loisir yo kuryoherwa, ugashyiraho ikese ya déplacement ukoresha buri munsi mu bikorwa bya buri munsi yose, cyangwa se ya héberger ya déplacement ukavuga ati je nshaka kuzokubaka akazu, ugashyiraho ikese ukavuga ati iyi kese ni mugenzi wangwaye, sinzokura amafaranga ya loisir, sinzokura mu y'inyungu nungutse, sinzokura mu mafaranga ya transport nshaka kuzogura, sinzokura amafaranga yo kuzogura ga parcelle. Ivyo byose rero ntabwo bwabikore kubera ko utari bwabimenya. Hano ni kuri Burundi Heroes TV, ndakutse gukora subscribe. Hama bumvise byinshi ariko nta na kimwe watoyemo, haburiki nugendana n'abaguzi atunga ijana, umuguzi atunga w'ijana na rimwe azoba wewe. Nugendana n'abakene 99, umukene w'ijana azoba wewe. Iga kugendana n'abantu bafise amahera, kuko umuntu afise amahera arashobora kuvuga ati nagize agashida kameze ukuntu nakora kunuku, ukaba wivye projet. Igituma udatera imbere nta projet wiba, hari ikintu cya copie niko nababwira kare dukoreye kuri restauration, nta projet wowe uriba, niyo mpamvu udatera imbere. Iga kwiba projet nazo nzoziba umuntu akenye. No, umuntu akenya gufasha kwikomeza mu mahera make y'ufisi. Simvuze yuko abantu bakenye atacu bafise bo kubwira, oya baragifise kandi kinini. Imagine umuntu akenye ashobora kuba yoronka igihumbi akamenya ko agifunguramo saa sita, akagifungura ngo no mwijoro, ariko nawe urashobora kuba yoronka 10,000 ukifuza kuyafungura yose saa sita. Niyo mpamvu rero umukene aza kukwigisha kubanira, umugwiza atunga nawe aza kukwigisha guplanifya plan, ukamenya ati yashitse kuri ubu butunzi biciye hehe. Ibyo byose uzobisanga hano kuri Burundi Heroes TV. Mariko murakurikirana Burundi Heroes TV, ndakubutse ko utarakora subscribe, ikiganiro gikurikira cy'ukuntu wo kwipangira projet yawe, cyangwa se wo kuza projet watanguye, cyangwa n'ibindi byinshi bijyanye na projet ugiye kubisimbuka, cyangwa se ugiye kutazobikurikirana kubera ko utarafyonda subscribe. Iga kumenya ko mu gatondo iminsi yose ubyutse ubwiza kuronka inyigisho ikwigisha kubijyanye no kurondera amafaranga, cyangwa se no kwiyungura ubwenge. Iminsi yose mu gatondo uheje gusenga, sindaguha devoir ngo uzobikora iminsi yose, ariko nubikora indwi yose uzomenya ko umunsi wawe wagenze neza, kubera ko wari waplanifye umunsi wawe uza kugenda. Hanyuma mwijoro uraza kwiyevara ukamenya ati umunsi wanje wagenze nabi kubera ko nari nateguye ibi n'ibi, ariko sinabishitseko kubwiye mvu. Ubutaha ukazoca umenya aho ukosorera. Iga gukosora, iga kwigira ku bandi, iga no kuvuga makeya, iga no kutavuga plan yawe mu gihe itaracamo. Ni kuri Burundi Heroes TV, mwakoze kuba mudukurikirana. Ciao ciao.